abantu baguma barekrema bavuga Gael muzo tweze igituma Gael tutakimwumva kuri BUJA FM bakora zinduka umenga na hit connection amakuru avuga yuko ngo juste Gael yahevye gukora ngo muri kuri BUJA FM ngo kubera ko hari ibintu yavuze bitari kenewe ko avuga voilà ko tutakimwumva bimeze gute yagiye he muzo mutubarize BUJA FM yabanaje vuba cyane nibaza ko ndabaramukije je nitwa Isaac Classic ebana hari televiziyo nshasha yuguruwe igiye kuza irerekana ibikorwa byanje bishasha ariko byanje bishasha bigira bitangire kuza biraca kuri iyo televiziyo ariko cyari hasi by the way racafisa ababone bake ndasabye rero yuko tugenda faster mu kwezi kumwe gusa ndasubiyemo mu kwezi kumwe gusa tube tumaze gushikana ababone igihumbi tube tumaze kwiyandikisha kuri televiziyo Furaha TV 257 tumaze tukwire gusa igihumbi hari kintu ari surprise yiwanje shasha ndafitiye ngira ndabashire ngaho kuri Furaha TV ceni Isaac Classic neme n'umutima wanje wose gushika Kira Furaha TV 257 andi kukonyene kuri YouTube Furaha TV mu giswahili uko nyene Furaha TV 257 Furaha TV 257 hama uce wiyandikisha logo cyibona ngaho wiyandikisha hajya bo entretemps urakurabona ibiganiro by'abajeune ari umujene yitwa Karim n'abandi bako batisha ibiganiro vyiza hajya ku mwanya ebana nukuri kuracerwa sana rero ndasubiyemwo mu nyuma ukwezi kumwe gusa gukwiriye tumaze gukwira ababone igihumbi barenga faster hariko kwa gishasha cha Isaac Classic gire gusa gicaga kuri Furaha TV cewe neme gushikira wewe rero naho nkunda jewe tuje gushikira Furaha TV na Isaac TV shikira Furaha TV twese dutere imbere. Hello everyone murakomeye meze neza Jemeze neza cyane gose nkomena kuri mikonisha ni Stelisia behind camera ni Juma Jokes nko mubona rero no musi ndaryohewe ndabwire ndaryohewe bitagira ko bingana cyane gose nuvumenga no tambuka ko umuntu turi kumwe mbuzi nkoni namukubita ni juste Gael ngira muramuzi cyane gose batamuzi naho nakajyo kubamenya kwanza ndamuramuzi ndakora mukije ndakora mukije Delicia nizera kumeze fresh urameze neza imeze neza cyane gose nawe ndamutsa abakunzi bose ba Isaac TV ndamutsa Juma Jokes ari behind camera ndamutsa abafans bose bibikorwa mvabwenge by'abana b'igihugu ndamutsa abantu bakunda na cyane uno mwige mubona ko atera ronka inzobe ya long march agira mbeshere ngo bavuga ngo nisiga mukorogo oya uko bigenda kose Jenny baza yuko ari klima ni klima Gael manzu nyemerere ngaha kuza kwishura ibibazo byose nta kibazo nakibaje nibaza ko kiraba jewe Tego rero vya private life bijya bakunze kuvuga na vie privé vise ntavyo mvise nyegeze ivyanje byose nabishize ku mugaragaro ikibanje utarabona Rea kunjanira nyakabwe ngo ibibazo ntibigenda manzi bya kunzi ba Isaac TV ko amusi ibintu wavuze mu kiganiro wambeshe harimo byambeshe bakunzi ba Isaac TV twarakoranye ikiganiro cyiza none mwigeme afise vibes iteye ubwoba imeze fresh ifise impoem idasanzwe impoem yera ariko ndasubiramo sinzi ko wigeze kuvyumva hari impoem duhora twibaza ngo zirera kumbe zaje ziyambize zisize mu korogo ariko hakiri umwanya rero gadutangana tugasanga impoem zace zirabura kuko mu korogo urumva bisaga umusiga ibintu bikomeye cyane tuko dukora ibintu bifise impoem yera Again ndashaka kumenya muri kaya ya journalisme kwa je ndakwita nka graphic ngira n'umuntu wantanguriye mu mwuga cyane gose nicaye niba siniya ikintu nka challenge maze guhura naco bo challenges maze guhura ni nyinshi cyane ariko zose zaradukomeje kandi turazikengura kurabona Delisa sinzi kurabibona nta kintu na kimwe kibera ubusa nimba watanguriye muri Imperiale byari kugira bikurera ushike muri Isaac TV uravyumva ama umugabo atagize bimugora ntushobora kumenya ingene witunganya uzorabe kugira ube n'umukoresha mwiza kenshi watangwe kuba umukozi mwiza niho umenya ingorane z'abakozi hamejo ugaca umenya n'ingene utwara abakozi biwawe kuko nabo waraziciyemo uravyumva challenges twahuye ni nyinshi nubu tukizihura nazo ntizirahera umuntu aravyuka akaryama ariko uko bigenda kose nibaza ko arizo zitumye na cyane umuntu akomera nizo zatumye nawe ubandanye ukura urabona washitse ufise ibiro uri umususengana umufuko w'isi mu gusumvya ibiro ariko urabona yuko ndazi nawe bama challenges buhura nayo ni menshi cyane uravyumva ariko urabona ko terubiki badge yego nyambiki badge yego dragano umva ndakubwira ikintu kimwe
mpava nagutiza umutima wanje indwi yose ariko uzogusubize uranyumva bivuze ko araza kuba umutima wiwe dukundane hama nzoshinda muheba oya sikumbeba nshaze kuvuga ni kugutiza umutima wanje indwi yose amuzoca umusubiza saza ufashe neza ndashobora kugukongera aho kudiraga naho oya ivyo ni inbox urabona. Okay. Gendesha kumwe kuva ukiri umwana wamye wimvira ko uzomu journaliste canke n'ibintu vyadukuze vyaje gute? Jewe nkiri umwana hari umuntu yitwa CK professional akora muri BUJA ya ni wabizi kera nibuka nk'ikiga namye ndabirota nibuka n'ikiga nevyeme niho nakunda kuvuga akajambo umukubito urakubita umukubito CK professional kaza baravuze ngo urabona rero ngo ashe ngo ivyo bintu ngo mufata sinzi ngene bimeze ngo nka wewe ngo yabunywa inzoga ngo cyangwa urumogi biba bimeze gute urabibona nawe ama mu nyuma rema naradufashije turaba natanguye ndi mu MC mu isite mu nyuma haraza ni histoire ndende haraba formation mu kigo cy'ugwaruka cyo mu Kamenge Centre Jeune Kamenge turaronka amahirwe hama baraduha stage muri Centre Jeune baravuga ati gumanga journalisme turayitangura nongera ndaba mu journaliste animateur kuri iyo radio nyene mu nyuma birabandanya kugeza tugeze kandi shimira cyane ikigo cy'ugwaruka Centre Jeune Kamenge shimira cyane Radio Colombe shimira cyane namwe gwa fans kuko gutamba wirorera nkuko maze namara bivuga biramugaza ndetse biranababaza ariko mwebwe mukabandanya mutwereka gwa rukundo rwaye ariko sha bisubiremo gatatu wumva Gaël abantu bavuga yuko juste Gaël abazi ibibazo byo gusubiza hasi umuyamvite wowe vuga ko iki sinibaza umuyamvite iyo umuntu amutumiye hariho hari ibibazo umuntu amubaza urabizi hari ubwoko bw'ama question verte la question fermée urazizi sasa rero mu gupanga ibibazo nawe uri kurabipanga bivanye na sujet iwawe hama na angle uravyumva niho rero umenye ingene panga ibibazo akamenya ingene ibintu bigenda si kumusubiza inyuma ahubwo mu invita baje kugira ngo agire ico umuntu aza kumviriza asigaranye mu kiganiro ko vyongeye kandi bishobora no gutuma ku bintu bimwe biba biriko biramuvugwa ko eka vyongeye n'ibindi abantu badukurikirana batazi ashobora kugira icyo bivuze ko niyo atogira icyo bivuze ko ibiganiro si vyose twavuga ngo bimeze ukuna kuri bigire nico vyigishije abandi bantu kuko ntitujeje kuvuga ngo ibina biriya gusa turakora ibiganiro byo kwigisha abantu turinforma ntabije bibazo mbajije byo kwigisha abantu Gaël ibibazo nakwajije bon Chesi nibaza yuko nagiye kure cyane kuri wawe nakubesheye arasubiriye urgira usubira unasubiriye ngahana oya mva nawe biri kintu kimwe je nibaza yuko ibibazo nakwajije byumvikanye n'inyishu wishe barasitanze hama kandi kuri ni kumwe no mu gifaransa ukuri ni kuja mu bwinshi bavuga la vérité nta naho ndabona avuga ngo les vérités bavuga la vérité kandi ngo toute vérité n'est pas bonne à dire kuberiki hari ibintu biba bidakenewe Gaël kubazana ku makamera umenga hari ibintu biba bidakenewe kubazana bon je nibaza ko kubizana ku makamera ibibazo nakubajije nibaza ko ni ibibazo nibaza ko atana kimwe cyari kirenze kugira nsinzane muri kamera we ni nk'ikiye kintu wabonye kitari kenewe ko ndakubaza ndavyihorera okay Gaël reka byose sindanabibibutse honyine byararengaye okay Gaël tuje nyene ku bintu bimwe abantu bagwarekera mavuga Gaël muzo tweze igituma Gaël utakimwumva kuri BUJA FM bakora zindu kumenga nahit connection voilà kwiki utakimwumva bimeze gute yagiye he muzo mutubarize juste garandi ngano numbora sinituri twicara tukimwumva muri hit connection azinduka nibaza ko akimwanya ngana gute mbe ntariko ndavuga Sabonnez yashika cyade somene ibintu byaguca ntumva kudakurikirana radio Gaël umviriza ibintu bya 2 semaines je ndabizi birakucanganya no waje kumfaza shenje ndakukora aciye moi et demi okay
babwire ntaco bakunzi wa Isaac TV, bakunzi umukubito, bakunzi b'iradio BUJA FM, novuga ko Juste Gael ico kibazo nibaza ko ari kibazo ngira maze kwicira abantu benshi muri inbox cyane. Juste Gael ari ngaha yari mutundi dukogwa yarafatiriwe kandi nibaza ko haba ku mutima no mu bikorwa vyanje BUJA FM yabana jewe nta kintu na kimwe turashikiriza yuko atabikorwa bikiriyo. Sasa vuba cyane nibaza ko Imana ibishatse muzoronka umuco. akabara dukwepe ikibazo oya nakwishuye BUJA FM yarigeze publiya yuko ibi nibi je narigeze mvuga yuko hari ikibazo gidahari oya gusa biravugwa usanga ndani muri mission muri Tanzania apana je nagwa ndamubona ngaha Juste Gael ngo amakuru avugwa yuko ngo Juste Gael yahevye gukora ngo kuri BUJA FM ngo kubera ko hari ibintu yavuze bitari kenewe ko avuga kandi arazwi i radio ngira bari en direct ni ibintu nyene udashobora gukuramo nivyo mu bintu byerekeye umuririmbyi mwe hano oya sivyo reka kumpepera ibibazo nyinshi oya sindi ko ndakubesha jewe ni hayihangiro ryo guteza imbere umuziki w'u Burundi kubandanya isemo aho bakuru bacu bagejeje sinibazo reko ndiko ndasubiza inyuma ubundi muririmbyi noba ari ryo hangiro oya nta na rimwe kandi bizopfa binabaye niyo wumva mvuze n'ikintu uzokwibaza ngo harimo inzigo musanzwe bijya bintu turiko turabikora bijya bintu iyo turiko turabikora iyo turiko turakora no mwuga nta masantima ajamo dukora ku mafe ku madone ndimo mvuze ati Delicia afise inzobe ukaba wirabura nzoba ndakubeshe kandi nzoba ndenze ivyo bintu uravyumva je gikuru nuko mvuga ikintu gishobora gufasha no muziki utera imbere entertainment yose en general hama ikintu naco nagomba gushika ko nagomba ndakubandanyirizemo nuko mbandanye ni sunga ijya deontology cy'amategeko yo mugavuga uravyumva mbandanye ndacisunga nibaza ko atamakosa mba nkoze ariko asigaye nta nzigo Delicia none ngubu ashika free nawe inziga rifite tenda biza inzigo jewe Juste Gael je nsengi ya mbere sindi umuzira rumenyesha urabona sengera none abatunda misengera bose nuko arabakiriso none ndakubaza ikibazo kimwe no umukiriso utagiye kwa Kristo waguma umukiriso utagiye kwa Kristo abaje misengera bose se bakiriso anabarozi barajayo n'abasuma bose bana bose baragenda Sauli urazi aho yakiriye yaragiye kwica abantu Sauli na oya sivyo mvuze okay Juste Gael abavuga washatse kuvuga nti Imana ni izahikiriza umuntu twebwe sai wacu guca imanza ngo ujya kora ibi canke biriya ahubwo umuntu abonye akagiza amahirwe ngo aragiye ako kanya arakaronse ko kwegera Imana ni ikintu kidasanzwe kuko hari abantu benshi bahindutse je naragiye mu bikorano kumva ngo hari umusuma yakiriye agakiza yari yaje kwiba ngaha hari umuntu n'uyu uravyumva nibaza ko ahubwo iya pa ubugize ni intango ya mbere tumana mutima mwera ndavuga ati reka uno mwana ndamwiyegereze impwe muyuzure impwe muyera niyo mvuga twizere ko nawe uzokizwa okay Gael amakuru navuga yuko ngo hari umukolege umwe mwakorana muri BUJA FM ngo yaba yarakwitwariye kwera ko wavuze nabi mu kiganiro hari ikiganiro wakoranye na ndabavuga amazina nta kibazo ikiganiro wakoranye na Darlene ubabwira ngo Jean ngo babigisha urukundo kandi nabo vyarabananiye kugaca babwira ngo bavyariye iwabo kwaye kwango rero ngo ari umukorege yararimo muri bijya biganiro bakora ngo yakwitwariye kubera ko ngo wavuze uko onye bimeze gute ayo makuru nayo nzi kuko je nawe nta mutaye ndabona ico ni cyambere hama ikindi cya kabiri nibaza ko yaba abo bose uri kuravuga nta kintu novuga ngo cya ngo barigeze bambwira ngo hana ngo ntitwabishimye bansaba ngo kurako igigano cyagira ibi nibi fivuga ko batabishimye je nibaza kuba ari wa mbere uko bimbwiye ariko hasigaye abumbwiye nta muntu numwe yigeze azarambwira ko atashimishijwe n'ikiganiro jewe twa turafise umukobwa umwe muherereza umuhira agana gute arakuze aragusuvye uburebure twavuze uburebure navuze imyaka nta mukobwa tuvuga imyaka basi ara afise basi Jean ugereranije imyaka usa n'abangana kandi kabaju Jux okabona yo chagatiza umutima wi Jux wacu suko ameze uvuga Jux muri BUJA oya je ngo Jux uyu ujya wacu wapi bari fiti uyu none Gael ndakubaza Jux warafashwe okay ndakwati mu gihe uri kuravuga bijya kujyanye ngo bavyari wabo ngo bandi ngo zarabananiye uzi kufise sister wawe vraiment uba wimva gute cumenga vyo ntero bob
oya sinavuze ko bavyariwe en fait nagomba nakubwire sivyo navuze bo nyine bama bavyuvugiye no mu biganiro bakavuga ati igituma turiko turabigisha ubu turafise ibi nibi rero kinya n'ikibazo nabajije kugira ngo byinshi muri mwe abantu bibazo urabona iyo turiko turakora ibino bibazo nawe abantu baragutuma bakakubwira ati niyo bona juste gare mura tubariza igituma tariko turamumva kuri BUJA FM nibaza ko nawe wasanze inbox uranyereka n'ama screenshot uravyumva ibiganiro dukora n'abantu baratubwira ati sasa turavye ibi nibi est-ce que abo batwigisha ibi nibi nabo nyene ko tubona voilà ni ibintu nk'ivyo rero ni ibintu bishika rero nk'ivyo hama sinavuze ngo ndiko ndabararaza ahubwo navuze ibintu nk'umuntu anabakeza urabona kuronka ikibondo mu Burundi ni mugisha nibaza no kwisi yose nimba imici itarahinduka no mugisha rero simbona yuko kuvuga yuko umuntu umugisha wiwiwe ndawuvuze yuko Imana yamuhezagije ikintu noba ndamusubije inyuma canke noba ndiko ndatuma namwararaza mugiye nawe nyene mu biganiro vyiwe aho aravuga ati iki jewe bibara bigenda ukuntu sinibaza rero yuko habarimwo intention mbi nta mauvaise intention birimo ahubwo ikintu nagomba gushira ko ngaho nagomba kuvuga cyane nuko ibibazo tubaza iyo ubonye ndiko ndakubaza cyangwa nanje uri kurambaza ngaha inyishu zanje nizo zerekana jewe icondi inyishu zanje nizo ziha umuco ku bintu abantu badatahura nuko bimeze twige mu buzima busanzwe juste gera kundiki no kumenya ni wanyuzwe Jari karankwepa rindira reka turindengera zogira press conference yo kutubwira ibintu biraho juste gera mu buzima busanzwe kundiki akunda ukuri Urafise mu girlfriend kagaye ufata micro buri mwana gute uvuze ngo ufata micro buri umukunzi gute buri mwana gute ameze gute mwana nkunda Hajya biragoye ivyo ndagutera inkuru bigoye gute abona la beauté est relative uwo bwiza ubona ku muntu ushaka gusanga agiye atari bwo mbona ku wundi uravyumva ariko cyo no kubwira jewe umutima wanje utumye umbwira ati bimeze uko niwe njana nawe biramaze gushika bakaguhemukira cyangwa hemukirwa bakaguhemukira cyangwa hemukira aya ntanarimwe wowe ni sawa sha okay gaire kandi gushimira cyane gose uraje kumbaza urusaku raryohewe haro nibindi nibagiye ndaza kuzibuka afita gusa turaza kuvyesera mu ntugira ikibazo nundi buze senda ko azoye kugira ndamuronke urakoze cyane yafashe ku nguvu abantu b'Imana agateka k'abahungu Anti cyakibazo nibagiye kukubaza barakwidogera sana ngo ngufise ngungura Jean hari n'umuntu nabonye yidoga ngo amufitiye ama image ko yakoreye muri kamera ya je namufitiye ama image warayafuse jewe kora ubutije kamera ngo turafoto tu image kweli amakuru nayonze umwana mutize kamera make futi ivyo namutije waramutije kamera yataye depress baza ko ikiganiro cyo gitoca umuganga ama image ngo yafiditse cyo gane naco mfise aya nayonze amakuru nani vyigeze biba amakuru je nayonze okay gaire mbega hari abantu bace bavuga ati gaire no kwigungira ko akazi kwikutardira mu cameraman vraiment gaire no kwikutardira chikazi nzo komanda kibazo kwikutardira mu cameraman no musi wafise jewe wanashaka n'ibindi biganiro na mangora atanu uwo mfise nige gutamurondera kugira ngo iteretse ngaho nka kugira ngo tugaburira akazi gaire hari abantu shakene akazi oya mukubita ufise abakozi barenga 8 ufise abakozi barenga 8 nimba ubona umukameraman no munsi ejo wundi hirya ejo wundi umenye yuko muri babandi bose atari ko akora ibi abari gukora ibindi turafise abantu bakora ama mariage turafise abantu bakora amadote turafise abantu bakora ibi nibi nivyo nije jenyene mboneka kuri kamera ariko mumenye yuko umukubito ni TV online dushimira Imana ko ishobora kubitunze abajene benshi hama iki naco nagomba kuvuga nuko nivyo wowe uravuga ngo aba naba ntiwababonye ariko umenye yuko twe mu kazi kiwacu hari ikintu kibita répartition des tâches turagabura ibintu ntibizo gutangaza usanze ngaha nyene usanze fisi machine ndiko na monte bihora bishikanaje nka monte biganiro ntibizo gutangaze ni wasanga muri mariage twagiye ahantu ugasanga ndiko ndadeplace abantu canke naho fisi itara ntibizo gutangaze umbonye ahantu nagiye gupata na publicité ugasanga bimeze uko nuko cyangwa ugasanga hari uwundi yagiye mu ibi nibi nibaza ko umukubito
n'umuryango wagutse cyane atanumukumira kandi nibaza ko n'uwifuza wese kuza mu mukubito naco bitwaye ni family ni ikintu cyagutse gifise impoème yera kuko uje uvise impoème itera yisize mu korogo akanye gato gusa byose bivemo yirabura Gaël merci beaucoup sha je vous en prie ndetse nasa kukenera nzo kuronka nubwo goye kuronka umva wire niyo ufuta iki kiganiro tugatsubira ikindi je ndacyari disponible urafise bakunzi ba Isaac TV narigeze kumfatira ndambwira dukore nizenge Imana akaba yaranyemereye Gaël ubwo ubwira je narakwankiye wowe uretse kuronka amuno musi ninde yaguhaye ikiganiro nuko twahuriye ahantu guhora ikiganiro ndagusaba akambesha ngo ndakubwira ku mugoroba ngo sindi hafi y'Ibujumbura kandi ari ngaho Ibujumbura jewe warambonye Ibujumbura wari he oya That's going to go haririza kwese sezera ko za Isaac TV basi. Ndabashimira abakunzi ba Isaac, shimire Delicia kubona yampaye akakanya niteka ridasanzwe nari ndakumbuye gukora kuri Isaac. Shimire Juma Jux yambwiye ngo no musingo n'anirabura cyane ngo namakabebe gatoya basi. Urabona nako ndi kumwe n'umwana afite amameza ntibave bihara sana urabibona. Ari umunigeze kuntera inkuru ngo umuhungu yirabura ngo muhabwa n'Imana ngo nayo w'inzobe ngo no kwibutike baramunguha. Urero agira yishime ko yirabura ngo arazimvye kare buriya nakubwira ikintu kimwe ntarashavura kana bashimire kana babwira ati bye bye ciao hasta la vista umukaba bandindire ibiza vyose ku mufuko no ku mubiri ntimwibagire gusubscribinga kuri Isaac TV uno mwigeme agavinoti kiyogere Isaac amwongera umushahara Juma Jux yari nawe nyene agira ka mariage urabibone bimeze n'uyu mwigeme nyene uzoyigira cyane uri prête yamye ko afite undi mwana ivyanje bijemo gute oya ndakubaje iki jewe yego nta kibazo uri prête sawa reka tuvyiyumvire sike nibaza kubera pare barabwira ikintu kimwe hari ikintu mutazi mariage si ikintu uvuga ngo kubera ngo biraharawe cyangwa bimeze uko nuko nibaza yuko ni umwanya w'Imana ukora kuko nibaza yuko ni ikintu ukoze imbere yaho cyategezwa kuba usanga cononekaye niyo ugikoze hararengananye usanga hari ibyo wishe kiba gikeneye kuba ku mwanya wacu nibaza rero ko atawundi muntu azi isaha n'umwanya w'umuntu ukwiriye ku muntu atari Imana. Sivyo Gajux wewe ko ntuze kubera ikutai bakunze Isaac TV masko ndabakunda cyane gose reka duheze iganira taravuga ibindi bintu bidakenewe babwire kumukubito wewe mu subscribing kuri umukubito nawe ntura subscribing nabibonye wiyumvira umuntu dukora akazi kamwe ntara subscribing ntara je naje kuranda twose kuri Isaac atari mu abone nawe turabe Maria Hozman nta mega YouTube face ndeno je no yabura gute shwa go bon nuko nkasanga ari byo vraiment ndayigire telefone aya samana certification iriya indundi none Isaac iri he kandi twaje je nta muntu baje gushaka ikiganiro natwe none nta muntu numwe je nashobora gushirako nta n'umuntu numwe iri Partage isi telefone yiwanje bindira gato tuko turatavigana ndabikoreka majeje uri ikiganiro cha 10 minutes ushwange ko indi minute 5 bice bibe rindira ndabikugire Jux bona atari ko ragutevye umukobwa Jux daba nk'iminota yose Mukubito Isaac ekumana Isaac Singi ntari namubyo agize ubunyene Gaël jewe waye ko yaje wayibonye ko cyakwereka ngo tutu mu video yose ntabiriko babwo bakunzi ba Isaac TV bye ndabone ko bantuze ntidukundana naje ntayo ngiri wiyiwe ciao ciao Isaac TV oh